kubw'amateka y'igikorwa nk'iki ndazi ko musanzwe munzi kandi muntahura mugabo reka dusubire tumenyane gatoyi kubw'iki gikorwa ku mazina nitwa Alain Guillaume Bunyoni nkaba ndi ntwazangabo mu Nyamiramabi z'u Burundi novuga ati niyo mpano ya mbere Imana yampaye yo gushobora kuba umwe mu bitangira abandi mu nzego zijejwe umutekano no kwivuna abansi nkaba mfise urupete rwa general mu gisoda canke commissaire de police general mu gipolisi nkaba kandi Imana yaranteye iteka ryo kuba ndi umushikiranganje wa leta wa mbere wa leta y'u Burundi hanyuma nkaba ndi umupapa nubatse mfise umutambukanyi umwe nkuko bibereye abana b'Imana nkaba Imana yarampezagije abana batandatu nkaba rero naje mperekejwe nabo mu rugo nabo ku kazi reka rero banze nsabe umwamikazi wanje avyaguruke abapepeye arakoze Imana muhezagire novuga ati nasidukanye niyonka kuko nazananye n'urubavu rwanje abandi nabo basigaye kuyandi maposition hirya no hino kuraba ko vyifashe neza hanyuma nkaba nagendanye kandi nabo dusangiye imirimo basanzwe bayimfasha kuva ku muyobozi mwishikira icegera ciwe abahanuzi bakuru abahanuzi reka ndabasabe muri rusangi bavyaguruke nabo baramutse ishengero murakoze cyane nkaba rero ijambo rya mbere ntanguye gukenguruka kuko nuvuga nti ishengero ry'urutare mu Burundi niryo ryampaye nuvuga turwete rw'ubumisiyonari kuko niho nabatirijwe niho natsimbatariye hanyuma ndahava ndagenda gukora ibikorwa bitandukanye kandi Imana ibahezagire uko inyuma yaho nabonye imigisha mbona imihezagiro nteranje imbere mu bijanye n'ubutumwa nteranje imbere kandi mu bijanye n'ibikorwa nkaba nagiye kuhabatirizwa ndangije igice ca mbere c'inyigisho z'Imana za theology mu gisata c'ijambo ry'Imana ca Bibiliya hanyuma bintera n'intege zo kubandanya gushika naho nongera ndagira n'igice ca kabiri mpava hambavu novuga ati yimpamya bushobozi nakoreye mu buryo budasanzwe novuga ati mu buryo budasanzwe kuko duhora tubona abandi baca ama lisansi n'amadoktora mu myaka 5 6 abenshi 7 mugaje impamya bushobozi Imana yambanjije ubwa mbere nayikoreye imyaka 10 muri ngaha hari abo twari kumwe nabo nyene barayironse imyaka 10 turi mu bidukikije turi ku rugamba rw'Imana niko tworwita impamya bushobozi y'ibijanye no kwivuna abansi n'umutekano sinzi ama kaminuza n'amakademi nyene boyita mugabe iyo niyo ya mbere natanguye kuronka ya kabiri rero natanguye kuronka niyo ndasubiye kuronka nijanye n'ibikorwa vy'Imana diplôme supérieur mu bijanye na étude biblique hanyuma rero nkaba nshima gose kuko ni ibintu vyanyubatse n'ivyigwa nagiye ndonka hirya no hino biranyubaka ndabakengurukiye cyane gose rero kuri no musi mwiza rero ufise ubutumwa bwiza bw'Imana ubutumwa bwiza bw'Imana nimba ndi hano ndiko ndabuvuga sindi umwungere w'urushengero uru kandi sinzi harama titre menshi mu bijanye n'abarongora amashengero nta nimwe mfise muri izo mugabo ndi umukozi w'Imana nkamwe kuko twese turabakozi b'Imana nico twahamagariwe igihe umwana w'Imana
Yesu Kristo yaduga mu ijuru yaratumye abatumwa biwe ati hambavu y'amahoro ndabasigaranye ndabahaye n'igikorwa cyo kwigisha ubutumwa bw'Imana isi yose, cyo kwigisha mugasengera abantu, mugasengera abagwayi n'ibindi. Bajya batumwa yatumwe zijya ntumwa no kuvuga ko zadushikirije ubwo butumwa ni hakurya abantu bahana role, natwe twarakiriye iyo ntahe kugira ngo twese umwe wese ahaherereye ashobore gushikiriza iyo ntahe. Ni impamvu ya mbere ndingaye. Impamvu ya kabiri nuko koko mwe mu Imana yarantumye yarandongoye ti genda koko uve mu gacerere, ijambo ryanje iri niri nzoba nagushize ku mutima uzurishikiriza ihanga ryanje ry'abarundi, kuko ndabakunda abarundi banshize imbere. Niba banshize imbere nanje ndakeneye kubiyereka mu bisata byose. Biraduha icizere kuko abantu bize baminuje bari bafise ubumenyi, twovuga ubumenyi bwo ku isi n'ubu baba babumetriza kuko usanga barize ibintu bihambaye. Igisata ca kabiri cyari cy'abandi bakozi b'Imana bigisha ubutumwa bw'Imana cyane mu mashengero y'aba Protestant. Yabo umunyamyuga yarahaguruka akavuga ubutumwa n'ikoti gatota, nitumenye icyo ari cyo, nitumenye koko mwe mu Imana yamuhagurukije. Ariko hari iyindi kategori, hari ikindi gisata kitagaragara, kuko Imana niyitanga ivyicaro byo muri iyi si ikahezagira abantu. Yarahezagiye abakuru n'abato, mugabo mu bakuru mu bari hejuru kenshi bamwe bagaragara no mu misa ari uko hari imisi mikuru ihambaye. Tugiye ku munsi mukuru wa Rwagasore kuri protocole, programme ya protocole hatangura imisa. Tugiye ku munsi mukuru wiki hatangura imisa. Abategetsi tukababona iyo misa ntibayisiba kuko ni protocolaire. Mugabe izindi misa zifise protocole y'Imana ntibagaragara. Nkundi ndabivugire hano, ariko no munsi dushima Imana kubona abari hejuru, abato n'abahambaye bose bashimagiza Imana. Tutarandiriye rero dufise ijambo ry'Imana, tubanze twisunge ibyanditswe vyeranda vyayo, tuzingurure Bibiliya zacu mu gitabo cy'umuvugishwa w'Imana Yeremiya. Yego, ni mu gice cyaco ca gatanu ca 18 kuva ku murongo wa gatanu turashika ku murongo wa 11. Umutwe w'amajambo uratubwira ngo Yeremiya yigishwa n'ivy'umubumvyi. Murongo wa gatanu ngo maze ijambo ry'Uhoraho rinzako riti, yemwe ab'inzu y'Isirayeli, mbega jewe sinoshobora kubagira nk'uyu mubumvyi? Kuhoraho abaza, ni kuhoraho abaza. Raba nk'uko ibumba riri mu kuboko k'umubumvyi, niko namwe muri mu kuboko kwanje, yemwe ab'inzu y'Isirayeli. Igihe kimwe novuga kuvy'ihanga no kuvy'ubwami, kuvyo kuzorirandura no kuvyo kurizorisangangura no kuzorihonya. Maze iryo hanga navuze ko ryohindukira rikareka ibibi vyaryo, nanje nzokwigarura ndeka ibibi nari namaramaje kuzobakorera. Ikindi gihe novuga kuvy'ihanga no kuvy'ubwami, kuvyo kuzoryubaka no kuzoriteragira, maze ryakora ibibi mu nyonga zanje, ntiryumvire ijwi ryanje, nuko nanje nzogarwa ndeka ibyiza nari namaramaje kuzobagirira neza. Nuko rero ubarire abagabo b'i Buyuda n'ab'i Yerusalemu, utuku ni kuhora hagize, ehe mbagereye ikibi, ngiriye imigabo y'ivyo bazongirira, endani mugaruke umuntu wese ave mu nzira yiwe mbi, mutunganye inzira zanyu
n'ingeso zanyu. Amen. Imana ibahezagire. Yeremiya ni intumwa y'Imana, kandi iki gitabo ahanini cyanditswe nawe tugiye muri vya kahise k'ijambo ry'Imana, naho hari abandi nk'abanditsi bamwe bamwe canke abanyamabanga bagiye baracandikurura. Biravugwa ko coba canditswe nko mu kinjana ca 5 imbere yuko Yesu Kristo avuka mu mwaka ushira w'amajana 5 amajana 6. Kiragaragaza neza yuko muri ico gihe Yeremiya yari umwe mu bakomoka mu muryango w'ababenyamini no mu ntara y'ababenyamini le Benjamin, kuko uko bari baje bavuye mu mahano yo muri Egiputa baza mu gihugu c'isezerano, barashitse baragabangana imigabane. Umuryango umwe wose w'Abisirayeli nkuko ari 12 uraronka umuce wawo, uraronka nahuba. Yeremiya rero yakomoka muri umuryango w'Abenyamini. Imana imuhagurutsa mu gihe cyayo no mu gihe ciwe kugira ngo ashobore kugenda kuburira abami b'Ibuyuda n'abami b'Isirayeli. uko bari barinjiye, Ubuyuda bwakunda kuba ufise umwami wabwo, Isirayeli ikagira umwami wabwo, hakaba n'umugwa mukuru wa Isirayeli Yerusalemu, niho haba hari nuvuga ni capitale politique. Hanyuma Ibuyuda nabo bakagira umwami wabo. Imana iramuhagurutsa iti genda uburire abami n'abanje n'ihanga ryanje b'Ibuyuda n'Isirayeli bagaruke mu nzira nziza. Niryo jambo yahagurukanye aho yarari hose ku ngoma y'umwami Yosiya, niho yahaguruka atangura kuburira ihanga ry'Imana. Arariburira kuburira ihanga ry'Imana. Imana idusezeranira vyiza, tukaza tukabishikamo. Tubishitsemwo novuga ngo sinzi ko novuga ngo turabihaga canke tukabihimba, ariko haragera igihe tukibagira, tukaniyibagira yuko Imana yadukoreye vyiza, yadushize mu bintu vyiza, dukeneye kwikebuka. Kuko Imana isezerana nuko ibana natwe, niko n'umugwanizi Satani nawe akenda ku ruhande akaza nawe kugira ngo aburizemwo ishiswa ry'isezerano ry'Imana, yongera dukebanura dukure ku Mana atujana handi. Iyo rero abantu bari mu munezero kenshi, bari mu vyishimo kenshi, haza kwibagira aho umuntu yavuye, haza kwibagira aho agamije. Kuko abarundi bakunda kuvuga ngo kwizisemu ngo yibagira icamwirukana. Dufise umugwanizi nyuma yacu aturwanya, atwiruka ku ijoro n'umurango, atagahengwe na gatoya duhereza kugira ngo duhushe inzira y'Imana. Duhushe inzira y'Imana duhave tugwe mu kibi, Imana yari yadusezeraniye ntigishike. Iyo rero Imana imaze gukora ibitangaza vyayo, ikabikorera abantu bayo, ikabikorera Abisirayeli nkuko yari yabibakoreye, ikabikorera abarundi twebwe nkuko yabidukoreye, iraheza ikaduha n'imigisha, ikaduha iminezero, ikaduha kugubwa neza. Tumaze kugubwa neza rero niho umurwaniza acatangura kuza gukabakaba mu gutwi, akabakaba mu mutima w'umwe wese, akaza kumuyovya. Ni Imana yagiye ihagurutsa ku mwanya wayo abahanuzi n'abavugishwa bayo kugira ngo baze bibutse ihanga ryayo na ntaryo, kugira ngo ntibave bibagira ngo bagwe mu mitego y'umurwanizi. Nayo mpamvu yahereje Yeremiya iyerekwa riciye ku mubumvyi, ngo uwo mubumvyi yari karabumba ngo afise ibumba mu ntoke. Turavye imbere yawo mu kuva ku murongo wa mbere, ngo ibumba araribumba, ngo maze icyo abumvye abona ntikimeze nk'icyo yipfuza kubumba, ngo acarasubira arishwanyaguye asubira bumba ikindi kintu. Imana igacitubwira iti mbega mweho abana b'abantu, nimubona ko mumeze nk'uko iryo bumba rimeze mu minwe y'umubumvyi, niko namwe mumeze mu kuboko kwanje. Noshaka nobabumburura gushasha, noshaka nobahindukiriza muri iyi nzira canke mu yindi, kuko muri mu maboko yanje kurya ibumba riri mu maboko y'umubumvyi. Bene data, nimba koko turi bumba mu minwe y'Imana, Imana
koko niyo yatubumvye kandi ni nayo igenga ubuzima bwacu n'intambuko zacu mu gihe tuyumviye. None turibuka mbega iyo twicaye muhira, mbega iyo turi mu biro, mbega iyo turi nkaha nyene duhagaze uno munsi mu ngoro y'Imana, yuko koko turi ryabumba Imana ishobora kubumburura ukwigomvye. Ariko yo igatandukana n'uwo mubumvyi w'umwana w'umuntu, ikatubwira iti hamwe novuga ku vy'ubwami, nkavuga ku vy'ihanga, nkavuga ku vyo kurirandura, nkavuga ku vyo kurihonya, nkavuga ku vyo kuri heraheza, ati mugabe iryo hanga rikigarura rigakora ivyo nshaka, rigakora ivyo nipfuza, rikaja mu bugombe bwanje, noheza ivyo vyose nari namaramaje kuzobagirira nabi nkabihanagura nkabakorera iciza. Ni nayo mpamvu yitandukanye n'uwo mubumvyi, we yabonye ibumba ritagenze neza, nta condition, nta n'ikizere, yaciye asubira kuri bumburura bushasha. Mugabo Imana iravuga ati naho noba nagambiriye ico nkakimaramaza, nkavuga nti iri hanga ryananiranye, iri hanga ntirikinyubaha, iri hanga ntirikigendera mu nzira zanje, ati iti ngiye kurirandura, ngiye kurihonya, mugabe iryo hanga rikihindukiza, rikumva ijwi ry'Imana, rikumva yuko hari ivyizigiro vyo gutabarwa no kugirirwa neza, ngo Imana iraheza ikava kuri zima yari yafashe, igaheza ikagirira neza iryo hanga. Iryo ni ijambo rya mbere bene data. Mbega mu mikorere yacu twebwe mu gihugu cy'u Burundi twashize Imana imbere, twashize Imana imbere, tuvyandika no mu ibwirizwa shingiro. Ndazi yuko abarundi batari bake badakunze gusoma amateka n'amategeko y'igihugu, ariko ndabahamagarire umwe wese aho yicaye azafata ibwirizwa shingiro ry'igihugu arisoma riheze, azoba kiri ku jambo ry'intangamarara gusa kijya bita preambule, azoca asanga handitswemo ngo abarundi twashize imbere Imana, cyanditswemo. Twagira n'isezerano n'Imana ku rugero rwo hejuru, gushika naho tubishira mu ibwirizwa shingiro ritugenga. Imana nayo burya yaranditse muri registre yayo ati itehera bihanga ryanje, ihanga rinyohera rimbera mu maso yanje, ryanshize imbere, iti nzorigirira neza. Kandi Imana yaratugiriye neza. Tumaze gusezerana n'Imana, haba hageze aho tugaruka tukavuga tuti mbega ko twasezeranye n'Imana, kandi tukavyandika tukavyatura. Uno musi hari igikorwa kitagira evaluation, tugeze hehe? Mbega uko tugenda mu ngoro y'Imana tugiye gusenga, niko tuba tujanye wa mutima wo guhamagara iyo Mana, wo kunezerwa no kuba mu vy'Imana, canke hambavu hari igihe tuja gusenga kubera hageze ku musi w'Imana, hari igihe tuja gusenga kubera tumerewe nabi dushaka gutabagwa, hari igihe tuja gusenga kubera dufise ivyizigiro, nanje nari nkeneye akazi, nanje nari nkeneye kuzoheza amashure, nanje nari nkeneye kubaka, nari nkeneye umugore, nari nkeneye umugabo, nanje nari nkeneye umuduga, nanje nari nkeneye iki. Mana ntabara ukimpe, kandi niwaza gusenga Imana izokiguha kugira ngo izokikwima, ikakigusezeranira izokiguha. Mugabe ivyo vyose Imana iravuga ngo nibiherera ngaha kwisi. Mbega tuza gusenga koko turondera bwa bwami bw'ijuru, turondera bwa buzima budahera, turondera koko kimwe kitazopfa caraheze mu biri ngaha kwisi vyose no mu ijuru, kuko nico niyo mpwemu y'Imana, nuko kubana n'Imana, nuko kuzoraga ubwami bw'ijuru, nuko kuzobona ubuzima budahera, kuko ibindi vyose tuzobisaba kandi ko Imana izobiduha. Mugabo turabe mbega ivyo bizodushikana hehe ku buzima bwo ngaha kuri iyi si bufise intango bukagira n'iherezo, tuzobandaniriza hehe? Tugira iryo suzuma, tugaruke turabe twashize imbere Imana. Mbega ntihari abasigaye baja mu bikorane bakaja mu misa nka fashion, nkuko umengo ni mode yuko abantu bagenda gusenga, ni mode yuko abantu bavuga Yesu ashimwe, ni mode yuko abantu bavuga iki canke kiriya. Haba namba bene data, ntikabe mode
ahubwo kuba ukuri n'ingendo itugenga nk'abana b'Imana twashize imbere Imana tugashira imbere Imana kandi bituvuye ku mutima. Uno munsi rero umurwanizi ntaze kuducafuza ngo adushire ku ruhande ngo n'abateokrate ngo nabagize gutya. Ese Imana yompa abantu bakaba abateokrate nyene bakaba bafise imitwarire ihagaze ku Mana, kuko nubundi Imana nitanga ivyicaro vyo muri iyi si. None yo guha icicaro ugaca ugenda guha raporo uwundi muntu utabanje guha Imana yaguhaye ico cicaro. Abantu barahabwa intebe zo muri iyi si, barahabwa intebe zo muri iki gihugu cy'u Burundi, bakumva yuko umengo ni abantu bahambaye kubera bafise ubwenge bwinshi, impamya bushobozi nyinshi, bazi gucengetera, bazi gushikira abacanke bari babijejwe, bazi iminyuro. Ariko haba namba urashobora kugira iminyuro burya hari wahagurutse we utaravuka yagize iminyuro kugira ngo ashobore kuba arahuri nuno musa atarahashika, kubera Imana itabishatse kandi itabimugeneye. Mugabo hari uwundi yahagurutse rimwe canke yari yiyicariye ko ziko akaja yumva telefone, akaja yumva inkuru iramushikiriye ati mbega wabimenye ngo haba namba ngo we bakugize iki niki ngo we vyagenze kuno gati Imana ishimwe. None ko biruko mwumva dukwiye gukora koko nk'abantu batazi Imana ico yatugiriye, nk'abantu batazi Imana iki dutegekaniriza. Haje ubuhanuzi bwinshi, ubuhanuzi buhambaye kuva nyakwigendera sogokuru ari ku ngoma arabushikiriza abarundi, twarabwanditse umwanya wose twaba turi mu bikorane. Nabona abantu benshi bafise amakaye n'amakaramu, amagenda manini, amaregistre, amanotebuke mato mato, amakaramu y'ubwoko bwose. Karamu zaranditse pe kandi nirangi ryazo ryaragiye. Mbega twarasubiye kuraba bimwe twandika? Ni bande ni bangahe basubiye kuraba ngo twakoze igikorane mu 2017 ngo ijambo ryavuzwe niri? Mbega ku Imana yarivuze turiko turikorera ko gute? Baza babona n'ibintu bishika byavuzwe mu buhanuzi, bakabona bishika gusa bagatangura kuvuga ngo ibintu byahindutse, iki kintu cyabaye neza. Niba naduze ikiganza ngo bashimire Imana bavuga ati Imana kimwe wavuga kimwe wadusezeranira ngiki kirashitse. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Imana irongera ikavuga ngo ikindi gihe novuga kuvya ubwami no kuvyihanga, ngo nkavuga kuvyo kurigirira neza, ngo nkazorigirira neza, ngo nkaryubaka, ngo nkariteragira. Imana igateragira iryo hanga rikagwira, rikimbukira muri ico gihugu, rikimbukira no mu yandi mahanga. Ngo ariko iryo hanga nijya rarikizose rikanka kumvira ivyanje, ngo rikanka kugira mu nzira zanje, ngo nikizobuza ko mpindura ivyo nari naramaramaje kuzobagirira neza nkarihana. Imana irahana, kandi ugupfuha kw'Imana kurengeje ugupfuha kw'abana b'abantu. Tuhame twicara tubizi. Turazi rero yuko muri ibi bihe ni ibihe by'amashimwe koko, ahantu hose n'amashimwe, kandi abantu barasenga bakishugwa. Nanje ndasenga nkishugwa pe, nukuri natari kiganza nkasaba Imana nkayisenga ikanyishura, nawe ndazi gusenga ikakwishura. Mugabo tumenye naho dusenga ikatwishura hari umugwanizi inyuma. Muri kwa kutwishura aho twari kuguma tugenda intambwe yacu irora mu nzira y'Imana, tugasanga turiko turadeviya gatoyi, dutera intambwe imbere yindi ntambwe tuyitera ku ruhande. Tuze turaraba, kandi ivyo bizogushikira mu kayombekero utanabizi. Tumenye yuko hambavu yuko Imana idusezeranira byiza ikanabishitsa, hari umurwanizi atuyovya, hanyuma hakaza amahano, kuko nayo arabaho. None nk'abantu tubona birirwa mu mahano, amahano akomeye, haba hari impamvu nta kizana. Natwe rero nk'ihanga ryashize imbere Imana, twame dufise kumuzirikanya. Umutima wacu ntusinzire ngo uruhuke, ngo unezegwe, ngo ushikame, ngo wibagire yuko hari icyo Imana yadukoreye, hari icyo twayisezeraniye, hari icyo natwe tubwirizwa gukora. Imana igasemerera abagabo b'i Buyuda n'ab'i Yerusalemu. Kuvuga ngo abagabo b'i Bujumbura n'ab'i Gitega si kapitale zibiri, b'i Burundi, ngo nimugaruke muve mu vyaha, ngo nimugaruke mu nsenge, ngo nimugaruke muje mu nzira zanyu, ngo muvavanure n'ibibi.
Imana iratubwira ngo nituvavanure n'ivyaha. Hari ivyaha vyazitiriye abantu bitanababuza no kuza mu ngoro y'Imana, ariko ico no bamenyesha coco n'ivyaha umuntu abazanye mu ngoro y'Imana, mwe mu Imana yisigarira hajya ku muryango, nukora akaguherekeza ngaha, kandi ubutumwa buzovuga buzotangura gusinzira. Amamikro ashaka be yasira namena amatwi nikizobuza kusanga agatiro kagutwaye, usubira utahe kwa kundi nyene. Hama mwe mu Imana kubera Imana idaheba bayo azobandanyana nawe kugira ngo akurinde Satani nahava agutwara utarihana. Imana ikongereye iminsi mikeyi ukubaho kugira ngo uronke akaryo kukwihana. Imana ikugaburire, ikurinde, igukingire kugira ngo ubone akaryo kukwihana. Ariko abarundi nibo bariko baravugwa ngaha kuri no musi, sabi Isirayeli barafise isezerano ryabo, barafise n'ingene babigenza. Muga twebwe natwe dufise natwe kwacu twabisezeranye n'Imana. Mbega turiko turabikora? Mbega bene data turiko turabikurikiza? Mbega ishari n'inzigo vyamunza abantu? Mbega urwanko? Mbega ubusambanyi? Mbega ubusuma? Mbega ubwicanyi biza kononera ihanga ry'abarundi? Nivyo vyose bibi abarundi bashobora gusesera ku ruho rw'amazi, bakarenza ku ruho rw'amazi, turiko turabivamwo, turiko turatera intambwe. Turakeneye kwisuzuma kandi turakeneye kugira mu nzira z'Imana, atabubeshi, ataburyarya, tukemera Imana tukayisenga mu mpwemu no mu kuri. Umunsi umwe sinzabona ariko ndabwira ijambo ry'Imana, ndababwira ati hari abasenga Imana mu bundi buryo bakayisenga mu biharuro, nibayisenge mu mpwemu no mu kuri. Agaharura ati ninagenda mu misa gusenga bazombona, kandi harya hasengera naka, hasengera naka, hasengera naka, nibamara kumbona bazonyibuka. Ico ni giharura bakubise. Ateranije ku ikindi, ikigira kabiri nibamwibuka azobaronse 1 + 1 = 2, azobaronse promotion, azobaronse iki. Hari abandi bateka umutwe akavuga ati ngomba ngerageze mve muri korale ndirimbe neza, bambone banshime, hanyuma banshire mu bahanuzi, hanyuma ninaje mu bahanuzi ishengero nijyahezagirwa nanje nzoba mpezagiwe, nduge nkuriremwo ndonke akana kariya. Ariko Imana yatubwiye ngo ivyo vyose birahera. Ivyo nivyo biharuro. Hari abamenyereye gukora igisohoke mu mashengero y'abaprotestani, agakora igisohoke akava muri eglise akaja gukora eglise gwiwe, atari uko muri yo eglise bari kubakora nabi, atari uko iyo eglise yataye intumbero, atari uko iryo shengero ryononye ridakurikira Imana, mugabo kubera ibiharuro, igiharuro ciwe kimwe akagipanga ati ninasohoka nkakrea eglise yiwanje igatera imbere, ikigira 10 kizoduga, ikigira 10 nicyaduga nanje nzoduga, nzoba umuntu. Ugasanga igiharuro ciwe cya mbere nico kimutumye gusohoka, igiharuro higira kabiri nici shengero rizokwinjiza, azoprofita abiteranije 1 + 1 = 2, aronse ubutunzi yarakeneye. Ntiyarakeneye iryo jambo ry'Imana, ntiyarakeneye ubwo butumwa bwiza. Ico yarakeneye cyari ico, tuve mu biharuro bene data, tugende mu kuri, tugende mu mpwemu, kandi twame tuzirikana yuko koko amaso y'abana b'abantu n'ububasha bw'abana b'abantu bufise aho bugarukira kuri twebwe, mugabo hari waturemye ububasha bwiwe budukontrola ijoro n'umurango n'ibwina bwo mu mitima yacu, kugira ngo butubwirize kuja ku murongo utumbereye. Ico rero tukizirikana imisi yose turiko turavuga dusenga. Abantu baribaza bati mbega kumengo nta musi w'Imana wigeze uhara atagisabisho kivuzwe. Emwe ni benshi mbona nahora mbona ngaha, ndabona na Pasteur Charles na ya pendo yiwe ya kisasa aracayifise uko yarayifise cya gihe cya kera, Imana imuhezagire. Abantu twarakamiritse mu ngoro y'Imana, twarabaye mu ngoro y'Imana, twumviriza amajambo y'Imana ijoro n'umurango, mugabo tukabona ibintu bitera umengo bimera nabi ku isi. Bahora bakunda kuvuga ngo isi yarameze amenyo ihibambewe, ahubwo abisi bameze amenyo arenze. Isi yo yagumye kwa kundu, usivye ko ari twe tuyonona. Tukibaza ati none koko
ni kubera iki tutabona ahubwo akamotera kagenda kagwira. Umunsi umwe nigeze gushwanira abibutsa amana mu gipolisi, twari muyinga duhejeje inama, ndababwira ati twari muri kozeri morale, ndababwira ati nukuri ndabakoranya ukwabo, ati nukuri wewe uri umuprotestant, wewe uri umukatolike, wewe uri umwanglika, kandi bari abo batatu nibo bari bahari muri uwo mwanya. Ati ahantu mubaye nivyumvikana yuko mumbwira ngo mwigisha ubutumwa bwiza bw'Imana mukabwigisha inyamiramabi ari bo bapolisi, hanyuma tukabona abapolisi discipline itera igabanuka, tukabona abapolisi ibintu byabagoye, bamwe baracererwa abandi baradeserta, ahubwo abandi baza barenga ibigo, tukabona ingorane ziza ari nyinshi. Aha abapolisi bamaze amezi 5 umwaka, hari n'abandi bantu baza bazanye n'imbanyi n'abana, kandi abapolisi bari basanzwe bafise imiryango yabo. Timwe none muri ko mukora iki, mwigisha iki, ko twari kubona ahubwo bitera bije imbere, tukabona n'umutekano utera wiyongera. Ati ndababwira ati nukuri murampenda. Mugabo arambwira ati nukuri tugiye gukora, atari ko hambavu yabo baguye hari n'abandi bakijijwe barokotse. Numva bimpaye icyizere, nivyo hari habagwa, ariko hariho n'abandi bava mu ngoyi za sekibi, mu ngoyi za satani bakaduga. Hari n'abandi bongera bakivyukiranya, ubutumwa bw'Imana burabandanya. Ariko turakwiye kugira icyo dukoze n'ukuri. Abakozi b'Imana ture dimanche, kuwa gatandatu, kuwa kangahe, patiri, musenyeri, pastori, shehe n'abandi bama bariko barakora bavuga ubutumwa bw'Imana. Mugabo tugasanga tugiye kuraba mu kibano impinduka ntirikiragaragara. None twebwe uburya ko tubwumva misi yose, n'ubu wobaza umwe muri mwebwe ati mbwira kangahe umaze kuja gusenga Imana kuva ukivuka, nta numwe yobimenye ivyo biharuro, ni kenshi cyane ku buryo atakivyibuka. Mugabo uwo mwaza ati ni kangahe wumvise ijambo ry'Imana ugafata ingingo, acagira ati biragoye. Aho rero bigoreye ni Imana nawe ishaka yuko wigorera kugira ngo uhinduke. Reka ari akajambo kanyuma nagomba dusangire kaduha umuco w'icokorwa, kuko ntitwovuga ngo ibintu byaragoranye, ibintu bimeze nabi. Mugabo turakeneye gufata ingingo, turakeneye gutera intambuko kugira ngo ejo canke hirya y'ejo ku munsi w'Imana ukurikira, mu kwezi kuzokurikira cyangwa mu mwaka uzoza, tuzovuge tuti cyagihe twaraha atari kubu turabona ko hari cyahindutse. Reka turabe gatoyi muri mu gitabo cy'intumwa y'Imana Matayo igice ca 23 ni ku murongo wa 4. Turasoma ko karongo ka 4, twongere dusome n'akarongo ka 13. Birashobora kugira ico bidufashije gitoyi kugira ngo tuve hano tugira tuti yego twumvise ico turi, twumvise nico dukwiye kuba, none mbega twumvise ico twokora. Ijambo ry'umutwe kigabane ca 23 rivuga ngo Yesu abuza abigishwa gukurikira ivy'abafarisayo. Umurongo wa 4 uvuga ngo kandi bahambira imitwaro iremereye igoye itwara, bakayikoreza abantu ku bitugu, ariko ubwabo ntibagomba kuyikozako urutoke. Uw'13 ngo muzobona ibara mwebwe abanyabwenge b'ivyanditswe n'abafarisayo, mwandyarya mwe, kuko mwugarirana ubwami bwo mu ijuru imbere y'abantu, kandi ntimubwinjiramwo ubwanyu, n'abagomba kubwinjiramwo ntimubakundira. Imana ihabwa icyubahiro, kandi Imana itubabarire cyane, kuko abarongozi bagikora nk'uku baracahari. Ijambo ry'Imana ryaraje ryararokoye bamwe, mugabo ngo umwonga ntuburi sato ngo ibidahizwe. Iri jambo iyi 20 no ivuga mu ijambo rimwe mvuga nti mbega
ko abarundi baciye umugani ngo umwe ruvi bukuru gakwira hasi. Twebwe bari ku masonga y'abandi tubabera karorero. Nitwa babera karorero nidukore nk'aba bafarisayo bari baragiye bagashinga ivyagezwe gushika naho bamwe bagenda bavyambaye ku kofero ngaha. Muhora mubona mu masanamu ya kera imizingo bagenda, ngira ngo niho abo bakuye imimbunda n'ibindi bitambara mbona bagira imizingo bagenda bambaye ngaha, haba hariko n'amajambo ngaha, hajya haba hariko ivyagezwe ngo ntibavyibagire, bakavyandika mu masinagoga ku mpome zose hehe hose, mugabo kubikurikiza hakuna. Kuba baza bashajije bambaye impuzu zera gusumba abandi, kwicara ku ntebe z'imbere gusumba abandi, gufata ijambo bwa mbere gusumba abandi, barabambere. Ariko ivyo bakabivuga muga kubikurikiza ntibabikurikize. Imitima yabo ikaba yaramunzwe n'uburyarya no kwiyorobeka, imitima yabo ikaba yaramunzwe n'ishari, yaramunzwe n'inzigo, yaramunzwe n'urwanko, ariko bakagenda bashajije inyuma. Turakwiye gufata intambuko yuko twebwe abari ku masonga y'abandi tubera karorera abandi muri vyose na hose, tubera karorera abandi no mu vy'impwemu, kuko nibaze baduhende. Ntushobora gutandukanya mpwemu w'Imana n'ivyo yaremye ngaha ku isi, kuko yabiremye muri iyo mpwemu nyene. Ntidushobora kuvuga ngo turagiye ku ruhande ngo tugomba ducape science technology, ngo ducape ngo ibintu bikomeye byose tutashizemwo ukuboko kw'Imana, kuko ubwo bwenge cyambere na mbere niyo yabuduhaye. Kandi uko bizogenda kose buzohera hazi ibindi yo nyene yagenye. Twaba turi mu biro, twaba turi mu bucuruza, twaba turi mu ngoro y'Imana, twaba turiko turatwara bajaje canke dutwara taxi vero, ico twaba turiko turakora cyose tumenye ko tubwirizwa kubera karorera abandi kuva mu miryango iwacu. Mbega umupapa arabera karorera abana mu myitwarire yiwe, mbega umumama arabera karorera abana biwe mu myitwarire yiwe, mbega arabera karorera abandi babanye. Hari ingo zituma izindi ngo zidasinzira, zama zirara ziraka, ababanyi bakarara bataryamye, mbega abana bo bizogenda gute? Hari ingo usanga umwe agiye à gauche uwundi agenda à droite, zarasambutse, umwe yarenze ibigo à gauche uwundi arenga ibigo à droite, ibara ryaraguye, musigara muwabona baza mu misi mikuru, baje mu misi mikuru no mu manza nikibuza ko batwenga, mugabo bavuye aho n'Imana impaye bigahera, umwe wese akaja gutambuga uwundi akaja gutambuga wiwe. Mbega turiko turabera karorera abandi, ntiriko turakora nk'abafarisayo. Mbega turiko turabera karorera abandi mu matorero, mu mashengero atandukanye, mu buzi butandukanye. Turiko turabera karorera abandi mu ntwari bereye aho dukorera. Turiko turabera karorera abandi mu bucuruzi, mu kutaniga bene igihugu ngo tuduze ibiciro canke tugira amaspekulation. Est-ce que turiko turabera karorera abandi mu bice vyose? Norangiza mvuga nti rero Imana nukuri mu gihugu cy'u Burundi yaraduhezagiye. Utabizi ntakibimenye kabisa, azobimenya ashitse mu ijuru canka ku munsi w'amateka, Imana imwereka tengene nari narabahezagiye we ntibabibona. Haleluya, hebu tumpepe Mungu kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Yaraduhezagiye, yaratugiriye neza, natwe tube abantu fidele, tubabizigirwa nukuri Imana tuyisubirize mu ndumane ku mutima n'umutima wacu wose n'ubwenge bwacu bwose n'ivyumviro vyacu vyose, kugira ngo rya jambo twasoma ngaha ntihahindura imigambi n'imigabo yayo, kuko yabivuze ati nzobategurira ivyiza, nzomaramaza mvuga ati nzobibakorera, ati mugabo nimutanyemerera nta kundi. None umuntu yatakwemereye ubigenza gute? Uraheza ugaheba nawe. Imana ihabwe icyubahiro bugira, kandi dushimira Imana ko yamirikira twibutsa imisi yose na hose, hanyuma duheze dushobore guhindura ingendo natwe, kugira ngo umutima wacu ntiwumva amahoro utabanje kwirimbura, ngo ubone yuko uri muri ya nzira koko Imana yipfuza yuko tujamwo. Ahasigaye Imana izokomeza iduhezagire, itugirire neza. Imana ihabwe icyubahiro. Reka ndabinginge tuve hasi gato tudugirize isengesho ry'ishimwe uhoraho, kuko yatugiriye neza. Mana nzima, Mana uhoraho data mu ijuru, wakoze kubana natwe kuri no musi mwiza,
wadushikanye hano kubwo gushaka kwawe, wagiriye neza bari hano bose kandi watugaburiye wadufunguriye. None turakwinginze mu izina rya Yesu Kristo ubandanye utugirira neza kugira ngo databuja nitwigire na ntaryo, twibagira data wo mu ijuru isezerano ryawe, twibagira ukugororoka kwawe, maze ngo turinde Satani, turinde sekibi n'ibitero vyiwe byose, tugume mu muhora waduciriye data wo mu ijuru. Mana uhoraho, ndakwinginze ngo ubane n'irihanga ryaje kukumviriza, ubane n'ihanga ry'abarundi, utugirire neza tugorore mu mitima data wo mu ijuru. Dusengeye hano hantu n'abaho bose, turazi ko ingoro yawe yama yera, turakwinginze ngo ushishikare kuyeza, turakwinginze ngo ushinge ibirindiro vyawe ngaha, turakwinginze ngo ntihagire ikitakuvuga kizokwigera kihegera mu izina rya Yesu Kristo. Turakwinginze ngo ubandanye kweza bahano, maze Mana ubashire mu bushobozi bwo gukora bakwisunga, bwo gukora ibikuvuye ko biguhesha icyubahiro. Data buje urakoze ubwo watugiriye neza, kandi tuzirikana kubandanya kutugirira neza. Iyo dusenga ntiduhogora Mana yo mu ijuru, turazi ko ari wowe waturemye, turazi yuko uzi ibidukwiye n'ibitubereye gusumvya uko twiyizi. None byose tubisenze twizigiye kubibona mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Kama amashi menshi ishengero ry'Imana dushime cyane natwe ubu buntu twagiriwe